Karibu madam. Amahoro madamu. Umeze neza? Turaho. Umwana akorera cyane n'amagi. Uyu mwana ijoro ryose ararira, umurango akarira, ngira nyina n'amaberebera kuyafise. Yo, mpore. Wamenya nabi. Burya nari nje ndamuzaniye amata goraki. Iyi ni goraki bebe. Iyi nayo ni goraki mama. Aho umwana uramuhereza kugira ngo ahage. N'umuvyeyi ukamuhereza kugira agire amaberebere meza. Mbona nanje uko ngumasa neza kandi nibungenze. Yego numva nta byo kindi cyane. nanje nihereza atari amata goraki. Mugende mutatubwira aho bayagurira, waba bayagurira hehe? Amata meza y'abamama n'abana, amata arimwo vyankenerwa vyose ku bamama bibungenze, abonsa n'ababebe. Na cane cane usangamwo ingaburo ngirakamaro kw'iterambere ry'ubwonko n'amagara muri rusangi y'abana na bamama wabo. Amata Golak muzoyasanga muri Pharmacie Unidis Healthcare iri kw'ibarabara ryitiriwe 18 Nyakanga ku nyubakwa yahoze yitwa Palais des Meubles, canke kuri La Cloche d'Or no mu mafarmasi hamwe n'ama-alimentation mu gihugu hose cane cane Bujumbura, Ngozi, Gitega na Rumonge n'ahandi hose. Canke ushobora guhamagara kuri 22 28 ubusa rimwe 80 canke 68 amajana 777 ubusa. Golak, nutrition équilibrée pour nourrissons.